Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti mugenzi, mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Ndakwibutse yuko izi nyigisho za Bibiliya uzitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ukazishikirizwa na Pastor Samuel Sabimbona. Mu cigwa cacu giheruka twabonye ko izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ryashizwe hejuru kubera ubutumwa bwiza Paulo yariko aravuga mu gisagara co muri Efeso. Mu cigwa c'uno musi tuja kubona ukuntu Paulo yazuye Eutuko, hanyuma turaja kubona ivyerekeye Paulo aja i Mileto. Reka rero turabe ingene Paulo yazuye Eutuko. Ndakwibutse yuko icigwa cacu co kuri uno musi tukirabira mu gitabu c'ivyakozwe n'intumwa mu gihimba ca 20, turahera kuri uwo murongo w'8 tugeze kwa 38. Nk'uko rero twabibonye mu cigwa giheruka, Paulo ari Tirowa bakoraniye hamwe n'abandi bamanyagura imitsima. Ico gihe nyene yasiguriye abantu kugera mu gicuku. Ico cumba barimwo carimwo kandi amatara menshi. Vyabaye ibintu bidasanzwe kuko abakristo bo mw'ishengero rya mbere ntibakorana ngo bashitse mw'ijoro, ariko bashikanye mu gicugu bumva ijambo ry'Imana bongera bayitazira. Nta muntu n'umwe muri iryo joro yigeze yidoga canke ngo asohoke. Bose barihanganye kugeza arangije. Ibi rero bikwiye kutwigisha natwe ko dukwiye kwihangana igihe umusiguzi arengeje amasaha. Ariko kandi n'umusiguzi nawe akwiye kuba maso kugira ngo ntahave arambira abantu. Reka dusome rero umurongo w'9 turabe ingaruka z'uko gutevya mu kwigisha. Haravuga ngo, kandi mw'idirisha hari hicaye umusore yitwa Eutuko, aremerwa n'itiro ryinshi, maze Paulo arushirije gutevya mu majambo, itiro riramuremera, arakoroka avuye mw'igorofa ya 3 bamuyora ahwereye. Hari insengero zimwe zimwe usanga zifise ahantu baryamika abana igihe batanguye gusinzira bariko barasigura. Ugasanga babaryamika inyuma. Nahari vyiza, ariko ku rundi ruhande naho biraciramwo umusiguzi. Rero twovuga ko Paulo yarazi gusigura kuko yasiguye amasaha menshi hagasinzira umuntu umwe gusa. Paulo ariko arasigura yarabona ko Eutuko yariko arahunyiza, ariko abandanya asigura. Tubandanije gusoma ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 13, turabona yuko Eutuko yari yicaye mw'idirisha ku nzu yo hejuru igira 3. Maze rero itiro ryaramuremereye, akorokera hasi arahwera. Dusome umurongo w'10 kugeza kwa 13. Haravuga ngo, Paulo arururuka amwubama hejuru, aramugumbira ati, mureke gukoma induru kuko ubugingo bwiwe bukiri muri we. Asubira kurira, amanyagura umutsima, ararya, ayaga nabo igihe kirekire, ashitsa mu bucagucagu, maze aragenda. Bazana uwo muhungu ari muzima, imitima yabo iraruhuka. Paulo yarashoboye kugira muzima wa muhungu yakoroka, agaca kwa bukumbi. Uribuka ko na Simoni Petero yashoboye kuzura Dorokasi yapfuye asubira kuba muzima. Izo ntumwa za Yesu Kristo uko ari 2 zari zifise ingabire zo gusengera abapfuye bagasubira kuba bazima. Paulo rero yagarukanye uwo muhungu ari muzima, aca bandanya gusigura kugeza mu bucagucagu. Abizera bo mw'ishengero rya mbere
bicaye ijoro ryose bumva ubutumwa bwiza Pawulo ababwira. Ndazi ko hari uwovuga ati nanjye iyo nkabaho ico gihe nari kumviriza Pawulo kumara ijoro ryose. Pawulo yari umuntu asanzwe aciye bugufi mu gusigura ubutumwa. Ntawe ari kumugereranya na Apolo, kuko twumva ko Apolo we yari imvuzi kandi ari umunyabwenge. Abizera bicaye ijoro ryose kuko bagomba kumva ijambo ry'Imana. Ese ukuntu ari vyiza kugira ishaka ryo gukunda ijambo ry'Imana. Reka ubu naho tubandanye turabe Pawulo ari Mileto. Umurongo wa 13 uravuga ngo ariko tweho turagenda imbere dutambukira mu bwato turajabuka dufata muri Aso, aho twari twateguye guhitana Pawulo, kuko yari yabishinze atyo kugira ngo nawe ace imusozi. Pawulo n'abo bari kumwe bavuye i Tirowa babandanira urugendo rwabo. Muganga Luka ariwe yanditse iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, yari mu mugwi w'abajana na Pawulo mu kuvuga ubutumwa bwiza. Pawulo ntiyashimye guca mu bwato mu kuja i Mileto, ariko yashimye kugenda n'amaguru. Abandi nabo bagenda n'ubwato, baraheza bahwanira na Pawulo muri Aso. Mbega vyoba ari kubera iki Pawulo yashimye kugenda n'amaguru? Pawulo yagombye kugenda aravuga ubutumwa mu nzira, ashingira intaha abantu. Usomye umurongo wa 14 n'uwa 15 naho haravuga ngo adusanze muri Aso turamujana, turajabuka dufata imiturene. Tuvuyeyo bukeye bwaho dushika imbere y'ikiyo. Ku munsi ugira gatatu dufata Isamo, bukeye dufata Imileto. Muri iki gihimba tumaze akanya dusomye, tuhabona ibibanza Pawulo yagiye acamwo mu rugendo rw'iwe rwa gatatu. Ushobora kuraba kw'ikarata ry'ingendo za Pawulo aho yaciye, kandi ndakwibutse yuko mu gitabo ca Bibiliya mu mpera zaco usanga iyo karata y'ingendo za Pawulo irimwo. Reka dusome umurongo wa 16 rero wo muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igihimba ca 20. Haravuga ngo kuko Pawulo yari yiyumviriye guca iruhande ya Efeso kugira ngo ntatebe muri Aziya, kuko yihuta ngo nivyashoboka umunsi wa Pantekote uzoshike ari Yerusalemu. Pawulo yagomba kuja i Yerusalemu ku munsi mukuru wa Pantekoti, nico gituma aho yaca hose atahateba yarihuta. Naho yihuta yiyemeje guca muri Efeso, kandi yahagaze i Mileto ku kivuko co muri Efeso. Tubandanye dusome umurongo wa 17 turabe ivyo yakoreye i Mileto. Havuga ngo ari Mileto atuma muri Efeso, atumako abakuru b'ishengero. Uravye kw'ikarata kandi usanga Efeso ryari zinga rito. Mileto cari hafi yo muri Efeso ahahera mu kiyaya. Pawulo rero yatumyeko abakuru b'ishengero ngo bahwanire i Mileto kugira ngo abagire inama yo kurongora neza ishengero ry'Imana. Reka turabe ku murongo wa 18 kugeza ku wa 21 turabe ivyo bavuganye bamaze gushika. Havuga ngo nabo bashitse ahari arababwira ati ubwanyu murazi ingene nabana namwe na ntaryo uhereye umunsi natanguriye gushika muri Aziya, nkorera umwami wacu n'umutima wicishije bugufi, kandi ndira ntegwa n'ibingerageza kubw'inama z'Abayuda. Kandi murazi yuko atajambo ribereye nacishije iruhande kubabwira canke kubigishiriza imbere y'abantu mu nzu no mu yindi. Nashinze intahe mu Bayuda no mu Bagiriki y'ukwihana mu nyonga z'Imana n'ukwizera umwami wacu Yesu Kristo. Pawulo yakorera Imana n'umutima wicishije bugufi, kandi yavugisha ukuri muri byose, kandi no ku bantu bose yavuga adacishije iruhande. Pawulo yashingiye intahe Yesu adacishije iruhande na gatoya. Yiyemeje kuvuga ubutumwa bwiza, yigisha ijambo ry'Imana uko riri. Hari abantu uwo munsi bakorera Imana buzuye ubwibone, ubwishime, batagira uguca bugufi mu mitima yabo.
Pawulo we yari umwizigirwa ku ijambo ry'Imana, mbere yabaye umwizigirwa no ku barongozi b'idini ry'abayuda n'aho bamugwanya. Nubwo rero yari mu rugendo, yarabona ko iyo ariko araja azogirirayo ingorane, ariko kubwo kwizera Imana ntiyigeze agira ubwoba na gatoya, kubwo gutahura k'ubuzima bwiwe ata gaciro na kamwe bufise, ahubwo bukwiye kurangiza urugendo Imana yamuhaye neza gukora ashikije ubugombe bwayo. Reka tubandanye dusome ku murongo wa 22 kugeza ku wa 24. Haravuga ngo, none raba ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima, ntazi bizomba ko shitseyo, atari uko mpwemu yera anshingira intahe mu gisagara cyose, yuko iminyororo n'ibyago bintegeyeyo. Ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'aho ari ubw'igiciro, kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'Umwami Yesu cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza kubw'ubuntu bw'Imana. Abasiguzi atari bake ntibasobanura cyo kimwe iki gihimba duhejeje gusoma. Bamwe bavuga ko Pawulo yagize amakosa kugenda i Yerusalemu kuko hari ingorane. Ariko intahe Pawulo avuga hano irumvikana. Pawulo yagiye i Yerusalemu mu kugomba kw'Imana. Nico gituma avuga ati, raba ngiye i Yerusalemu mboshwe mu mutima, kuko aho nagiye hose mpwemu w'Imana yanyeretse ko ingoyi n'ibyago bindorerereye i Yerusalemu. Kandi wibuke yuko no mu muhamagaro wiwe Pawulo, Imana yavuze yuko izomwereka imibabaro myinshi azobabazwa ku bwa Kristo. Ibi rero bitandukanye n'ivyo twabonye mu gihimba ca 16 c'iki gitabu c'ivyakozwe n'intumwa, aho Pawulo yabujijwe na mpwemu yera kuja gusigura muri Aziya. Ariko ico gihe mpwemu w'Imana yaciye amurongorera kuja kuvuga ubutumwa bwiza mu Burayi. Pawulo agomba kuja i Yerusalemu yasobanuye neza ko niyashikayo azobabazwa, kandi avuga ati, simbabaye ubugingo bwanje nk'aho ari ubw'igiciro, kandi nditeguye gupfira Umwami Yesu. Icatuma yumva akwiye kuja i Yerusalemu nuko yagomba kugenda ashiriye imfashanyo aboro b'i Yerusalemu, kandi yagomba kuyibihera n'amaboko yiwe. Pawulo yakoreshejwe n'uburongozi bwa mpwemu yera, kandi ibyo yakora byose yarondera kumvira uwo mpwemu w'Imana. Nshuti yanje uri kuranyumviriza muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, wibaze nawe ingene ukorana na mpwemu yera. Mbega ico mpwemu akubwiye uragikora? Dusome rero ku murongo wa 25 kugeza kwa 27, turabe ico Pawulo yashishikaye avuga ashinga intahe yuko nahagiye i Yerusalemu azohabonera ibyago bitari bike, mugabo we ngo ntababaye umubiri wiwe. Ati, kandi none raba ndazi yuko mutazosubira kubona mu maso hanje abo naciyemwo mwese ndababwira iby'ubwami bw'Imana. Nico gituma ndabashingira intahe uwo munsi yuko amaraso ya bose atazonkora, kuko ntacishije iruhande ndababwira iby'Imana yashatse byose. Pawulo rero yarazi yuko atazosubira kubonana nabo mu buzima bwiwe, kandi yarazi ko yabashikirije ijambo ry'Imana ryuzuye impanuro nyazo. Kandi ico Imana yamubwiye cose Pawulo yaragishikirije abamwumvirije. Nico gituma yababwira atarya umunwa, kugira ngo uwanse kwihana wese amaze kumva ubutumwa bwiza amaraso yiwe ntazamuharugweko. Nshuti yanje umva ubutumwa bwiza, vyoba vyiza ubushize ku mutima ukabwakira, kuko ariho uzoba ukijije ubuzima bwawe. Ariko naho utabwakiriye ubushize ubuzima bwawe mu rupfu, kandi amaraso yawe ni wewe azojako, kuko wahanuwe ukanka kumva. Umusiguzi wese ategerezwa gushikiriza ijambo ry'Imana adacishije iruhande ngo hagire ibyo asiga. Niwumve ingene Pawulo yahanuye abo bakuru b'ishengero ngo baragire ubusho bw'Imana, nk'uko tubibona ku murongo wa 28
muri iki gihimba ca 20 c'igitabo c'ivyakozwe n'intumwa havuga ngo, mwirinde ubwanyu muzigame n'ubusho bwose mpwemu yera yabashizemwo, ngo mube abo kubuzezwa, kugira ngo muragire ishengero ry'Imana, iryo yaguze amaraso yayo. Aka niko kazi k'abarongozi b'ishengero. Umurongozi w'ishengero wese akwiye kubona ko ishengero ryagaburiwe ijambo ry'Imana ry'ukuri, kugira ngo ntihagire abaza gutoba ishengero n'abarongoye. Kuko ikiguzi Yesu Kristo yaguze ishengero ni ikiguzi atana hamwe kiboneka, ico naco n'amaraso yiwe y'igiciro. Ayo niyo yatanze kugira ngo ishengero rigire ubugingo budashira. Ubutumwa bwiza bukwiye gushimikira ko atahandi agakiza kabonegwa atari muri Kristo Yesu. Pawulo amaze kubona ko niyamara kubavamwo bazogira ingorane, ijambo ry'Imana rigasubira inyuma, yaciye atanga izindi mpanuro nk'uko tubibona ku murongo wa 29 n'uwa 30. Yarababwiye ati, ndazi yuko ninamara kuhava amabingira y'inkazi azobinjiramwo atababaye umukuku, kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamwo abantu bavuga ibinyoma, kugira ngo bakwegera abigishwa inyuma yabo. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, menya yuko umugwanizi agomba kuja mu mashengero aho abantu bigishijwe ijambo ry'Imana kugira ngo abahuvye. Umugwanizi si umugenzi wacu na gatoya, ni umwasi wacu, kuko agomba ko abantu batokwigishwa ijambo ry'Imana. Iki nico gikorwa ciwe. Mw'ikete rya mbere Petero yanditse mu gihimba ca 5 umurongo w'8 niwe avuga ati, mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Umwasi wanyu ari we Satani agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa, kandi nta mugambi mwiza n'umwe agufitiye. Ku munsi kw'isaha arondera abayobeza, kugira ngo abahuvye ntibumve ijambo ry'Imana, n'abaryumvise aribakuramwo ntibasubire kwibuka ivyo bumvise. Ariko naho hari abagomba kugwanya ubutumwa bwiza, ntibigeze babishobora, kandi n'uwu munsi abagwanya ubutumwa bwiza ntavyo bazoshobora. Reka dusome umurongo wa 31 n'uwa 32. Pawulo ababwira ati, nuko mwame mugavye, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ntasiba guhanura umuntu wese ndira ku murango no mw'ijoro. Kandi ubu ndabaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo rishobora kububaka no kubahera iragi hamwe n'abejejwe bose. Pawulo ariko arasezera abakuru b'ishengero yabaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu. Uko niko natwe dukwiye kugira igihe cyose turiko turasezera abagenzi bacu. Dukwiye kubifuriza imigisha y'Imana. Pawulo yabanye neza n'abantu bo muri Efeso. Aka rero n'akarorero keza, nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, nawe ubwawe ukwiye gukurikiza. Dushishikare turabe ibindi Pawulo yababwiye, dusomye umurongo wa 33 n'uwa 34. Haravuga ngo, ntaco nifuje, ari ifeza, ari izahabu, ari imyambaro vy'umuntu n'umwe. Ubwanyu murazi yuko aya maboko yanje nayarondeza ivyo nkeneye n'abo turi kumwe. Igihe Pawulo yamaranye nabo ntiyigeze yipfuza amahera, ahubwo we nyene yakoresheje amaboko yiwe ngo aronke ibimutunga, kandi yakoresha ayiwe maboko ngo ntihagire uwagora ngo mfasha. Umunsi abakozi b'Imana benshi barondera imfashanyo hirya no hino, canke bakarondera gutungwa n'ishikanwa rivuye mu bakristo barongoye. Ariko Pawulo we yarya ibivuye mu buruhe bwiwe, ntawe yigeze agora na rimwe. Pawulo rero yarabibukije ko yababereye akarorero keza bari bakwiye gukurikiza. Araheza arababwira amajambo akomeye, maze asengana nabo cane. Umve ingene vyashishikaye ku murongo wa 35 kugeza ku wa 38. Ababwira ati,
nabahaye akarorero muri byose, yuko mu buruhe nk'ubwo ariho mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka amajambo y'umwami Yesu ingene ubwiwe yavuze ati gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Amaze kuvuga atyo arapfukama asengera hamwe n'abo bose bararira cane, bagwa mu nda Pawulo baramugumbira, cane cane bababajwe n'ijambo yababwiye ngo ntibazosubira kumubona mu maso, maze baramuherekeza bamugeza ku bwato. Iyi nama Pawulo yagiriye abo bakuru b'ishengero ryo muri Efeso yari inama ihambaye. Abo bantu bakunda Pawulo kandi nawe yarabakunda cane. Rero vyari bigoye ko bamurekura bagatandukana, bazi ko batazosubira kumubona ukundi muri ubu bugingo. Pawulo mu kuvuga ati gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa, yashaka kubabwira ko bakwiye gukoresha amaboko yabo nk'uko nawe yabikoze kugira ngo baronke ikibabeshaho, baronke kandi n'ivyo bahezagiza abandi bene data, mbere ntibame bateze amaboko yo gufashwa. Wibuke ko Pawulo igihe cose yagiye avuga ubutumwa, ibisagara vyose yaciyemwo yagumye akora ibikorwa vyiwe. Ubandanije gusoma muri iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gihimba ca 18 umurongo wa 3 niho havuga ngo, kandi kuko bari bahuje umwuga abana nabo barakorana, kuko ubuhinga bwabo bwari ubwo kujisha amahema. Luka abo yavuga ko bari bahuje umwuga na Pawulo yari Akwila hamwe na Purisikila umugore wiwe. Uwo mwuga nawo kwari kujisha amahema. Abo bari babanye gato. Umwuga wiwe turetse uwo kuvuga ubutumwa bwiza, uko kujisha amahema vyamuhesha amahera yo kubaho. Yarajisha rero ayo mahema akayadandaza, hanyuma akaronka ibimutunga mu buryo akoresha, eka mbere ibikorwa vy'Imana bikabandanya bija imbere. Wibuke ko yafata ingendo ndende cane, bisigura yuko yakenera ivyanywa n'ivyarya, eka n'ibindi vyose umuntu akenera mu buzima bwa misi yose, kandi ko yahora agenda n'ubwato, ni ukuvuga yuko yaba afise amahera yo kuriha. Mugenzi uduteze yompi, kugira intahe nziza aho ubaye ni ikintu ciza gikuru cane. Abantu ntibashima ko mwotandukana kuko uba uri umugisha kuri bo. Uku bakunze Pawulo kubera yarabafitiye ikimazi gikomeye, niko na Tabita vyagenze. Tabita yari yapfuye, rero kubwo gushonera impuzu abapfakazi ivyo yahora akora akiriho, vyatumye igikorwa ciza yakoze kimugarura mu buzima. Reka rero dusubire turabe ivyabaye kuri Tabita. Ahitwa Iyopa niho ivyo vyabereye, kandi uwo mwigishwa yitwa Tabita niho yaba. Dusomye ku murongo wa 36 wo mu gihimba c'8 mu bw'iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, niho hatubwira ngo, kandi Iyopa hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa vyiza vyinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Uwo mugore yari afise ingabire nziza yo kwakira abashitsi, kandi akaba yakora igikorwa co kubarira impuzu womengo kiragayitse. Igikomeye cane uwo mukenyezi yakora nuko muri izo mpuzu yabarira yaribuka gufasha abapfakazi hamwe n'abakene. Reka rero twumve ivyashitse muri ico gihimba nyene c'8 c'iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, umurongo wa 37 n'uwa 38 niho havuga ngo, muri iyo minsi aragwara. Bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu nzu yo hejuru, kandi kuko iruda hari hafi y'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero yari bamutumako abantu 2 bamwinginga bati, ntutebe kudushikira. Petero arikora ajana nabo. Ashitseyo bamujana muri ya nzu yo hejuru, abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amapfundo y'imitamana Doruka yapfunditse akiri muzima.
uyu mukenyezi rero ibyo yari yakoze byari byashitse ku mutima abo yabikorera. Gutandukana nawe wari umubabaro ukomeye kuri abo bapfakazi. Nshuti yanje uri kuranyumviriza muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, mbega wewe woba nawe uri umwizigirwa? Woba ufitiye ikimazi abo mubana? Mbega aya marira Doruka yaririwe wewe boyakuririra? Canke bohava bavuga bati si twe tubonye aratuvuyeko? Mbega ibyo Pawulo yamariye abantu maze bakifuza kugumana nawe hari ico wumva uri kurakora kugira ngo abantu bifuze kugumana nawe? Niwaba ufise intahe nziza, Imana ishimwe. Ariko kandi niwaba utagira intahe aho ubaye, n'akanya ko guhamagara Imana ukinginga kugira ngo iguhindure ube ingirakamaro aho ubaye, kuko ico nico Yesu Kristo akugombako. Reka rero turangize kino cigwa cacu dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, ndagukengurukiye kuri Imana ibana n'abasavyi bawe. Warakoze kubana na Pawulo mu gikorwa ciwe co gukwiza ubutumwa bwiza, kandi ukamuha umugisha wo kugira intahe nziza. Warakoze kandi kubana na Doruka, nawe nyene ukamuha kugira intahe nziza. Ibyo bikaba vyatumye abantu babana nabo batifuza gutandukana nabo. Mana ndasengeye umuntu ariko arakurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, kugira ngo nawe umuhe umugisha wo kugira intahe yotuma abandi bifuza kugumana nawe. Umuhe mpwemu wawe yera amurongore, nawe amwumvire, aheze amushikane ku kugororoka kose. Ndabisavye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Cigwa cacu co kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twrburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.